twoca duhamagara seni ngaha kuri stade igaharura bakazoreka konona ry'amafaranga y'itariki zitanu nivyo bari sawa byo bari sawa cyane igihugu kirahomba cyane kuzitora amafaranga menshi umuntu ku muntu yo mpamvu umuntu kubishabona bamwe bahora bitwaza ngo amatora aribwa babyibone imigambo yose isigaye nayo kone yose bakitora n'abayendepanda bose nta n'umwe ashobora kugira n'imusiraba bizokwandikwa ibintu biriko birabera i Bujumbura ndavuga neza yuko bizokwandikwa mu bitabo abantu bazovyigisha nyakubahwa ni sawa yego ko ndavuga yuko ibintu bibaye uno mwaka bizokwandikwa mu bitabo bizokwandikwa mu bitabo yakahise ku Burundi ko ari umugambwe wateguye ko ari umugambwe w'igihugu w'abene gihugu baharanira demokarasi warabonye amatora menshi hari imyamamazo iri mu mutekano ntangere nk'iya 2025 namwe yari bwabeho wari bigera uyibona oya nta na rimwe imyamamazo ataguterana amajambo guhari nta na rimwe aho umugambwe uzoronka amajwi waronse nijana kwijana birazi nijana kwijana uno mwaka navyo ukopta oya hakuna kitu hawatapata uzoronka ubusa nyene atapata yayo Sabera inshuti yanje iraza kumereza amaimage ya drone sivyo maji ushaka zose urazironka uko ndi kubashiririza sawa uno mwaka rero amaboko yacu hejuru igihugu ni catowe amaboko yacu hejuru udarapo mu matora hagufina gutora inzego zamuritabira nta gufina kwakire generale majoro bafashe bayishimiye ariko n'umutambukanyi we amashi menshi tuzo muziki amaboko hejuru amashi ariko arabaramutsa umukuru w'igihugu ariko n'umutambukanyi wiwe ariko arabaramutsa rero urugendo ruratanguye twagiye bakunzi ba Simbizo Semavumba muko nabibabwiye kuva kare aha nyene icubahiro umukuru w'igihugu ahejeje gushika aherekejwe n'umuryango wiwe umutambukanyi wiwe nyene icubahiro wanje ndarishimiye hamwe n'abana biwe bakaba bamuherekeje aho aje gushigikira umugambwe asanzwe aturukamwo wa CNDD-FDD aho uno munsi baza gukorera kuza kwerekana
abazoserukira abandi muri matora ibihumbi 2025 mu bagena b'amakomine abashinga amateka hamwe n'abakenguza amateka. Rero amubona aha turi kwibarabara ya 28 November ibarabara Mwezi Gisabo aho bagiye ku kibuga cha ETS Kamenge. Aha rero mubona ngomba ronda bereke ingene ibintu bimeze, ingene ibintu bisa neza, ingene ibintu bibereye ijisho. Abari nyuma turabaza amaboko hejuru. Amaboko hejuru turabaza amaboko hejuru. Mucamye barabara. Amaboko hejuru. Amaboko hejuru twese. Mwibona gute? Birashushe cyane. Ko mwibona rero ibintu byashushe ngaha. Cyane keneye kumenya utazo turasene ndetse tuzotora. Oya izinzi ni kashi. None ubu yego kocha duhamagara seni ngaha kuri stade. Yego igaharura. Yego bakazoreka kono najya amafaranga y'utariki 5 nizori sawa. Amaboko hejuru. Byo bari sawa cyane. Yego igihugu kirahomba cyane kuzitora amafaranga menshi. Yo mpamvu ubuntu kubishabona bamwe bahora bitwaza ngo amatora aribwa babyibone imigambo yose isigaye nayo kone yose bakitora n'abayende kwanda bose nta n'umwe ashobora kugira n'imusiraba nta n'umwe so bakuzi ba Simbizi nimurabe Amaboko hejuru ariko baramutse umukuru w'igihugu ariko baramutsa. Mwamubonye? Mwamubonye wacu. Mwamubonye? Abagumya bangaturumwe. urabona neza yuko ibyishimo bakuzi ba Simbizi nibaza ubu muzobe ibyabona by'ibyo mwiboneye apana by'ibyo mwabwiwe mubi byabona by'ibyo mwibonera apana kubwirwa kuko umuntu ashobora kukubwira agakubwira ibinyoma mugabo ibyo ndiko ndabereka murabona neza yuko amateka nuvuga yuko histoire iranditswe amateka aranditswe nta cyitwazo na kimwe nkuko mwumvise umwe yavuze nk'ubu seni yabikunda seni ikaza ngaha ikirabira seni ikirabira ibintu biriko birabera ngaha aha mu gisagara cya Bujumbura. Niyo mpamvu navuze ati kujya umugambwe Sende David uno mwaka bazowuha amajwi yawo, uno mwaka bazowuhe amajwi yawo. Uno rwaruka rwishimye, murabona urwaruka rwishimye, murabe urugendo ngenze, murabona urwaruka, murabona abantu bishimye, umunezero atari wo guhadikiriza. Aha
hari abantu bose, amoko yose, amadini yose, imice yose, abantu baturuka mu mice yose. Izi nizo nguvu z'umugambwe CNDD-FDD bahora bavuga. Iyo bababwiye yuko umugambwe CNDD-FDD ari umugambwe ukomeye, nibi baba bariko baravuga. Aba mama, abakenyera rugamba, imbonera kure, ibiswi vy'inkona. Ni ibintu biryoshye cyane, ni ibintu bibereye ijisho gose nkuko mubibona. Murayibona? Aha ni kuri ETS. Twinjiye kuri ETS Kamenge. Aha turinjiye mu kibuga cya ETS Kamenge. Urugendo rurerure tugenza urugendo ruva ku kiraro cya Ntahangwa, niho twahereye. Murabona ikintu cya mbere mwamenya nuko ari urwaruka rufise inguvu, urwaruka rufise inguvu, abagumya banga n'abantu bafise inguvu. Ari nayo mpamvu twama duhanura yuko abantu botora abantu batarabanebwe, abantu bafise inguvu zo gukorera igihugu. Kuko uravye urugendo tugenze ni urugendo rutari ruto, urugendo rutari ruto. Ndiko ndanyaruka kugira ngende ahantu nza guhagarara hama ndabereke uko abantu bangana. Nuvuga yuko ibintu umugambwe CNDD-FDD ukoze uno mwaka, ndibaza yuko bizokwandikwa ibintu biriko birabera i Bujumbura. Ndavuga neza yuko bizokwandikwa mu bitabo, abantu bazovyigisha. Nyakubahwa ni sawa? Yego. Ko ndavuga yuko ibintu bibaye uno mwaka bizokwandikwa mu bitabo. Bizokwandikwa mu bitabo. Byakahise ku Burundi. Ko ari umugambwe wateguye, ko ari umugambwe w'igihugu wabene gihugu, yabene gihugu baharanira demokarasi. Ndibaza warabonye amatora menshi. Hari imyamamazo iri mu mutekano ntangere. Nk'iya 2025 namwe yari bwabeho. Wari bigero uyibona? Oya nta na rimwe. Imyamamazo atagutirana amajambo guhari. Nta na rimwe. Aho umugambwe uzoronka amajwi warose. Ni jana kwijana birana. Ni jana kwijana. Uno mwaka navyo ukopta. Oya hakuna kitu. Hawatapata. Uzoronka ubusa nyene. Atapata yayo. Sobera. Injuti yanje iraza kumereza amaimage ya drone. Sibyo? Image ushaka zose urazironka uko ndi kubashiririza. Sawa sawa. Uno mwaka rero bene wacu nukuri ibintu umugambwe CNDD-FDD ukoze uno mwaka kwigishwe
Hey, hey.